Muri leta vyeyi leta kozi ubutazuba ariko arakora ico twababwiye akora nta n'umwe tuzogisha inama tuzoca tumufuta ikintu ca mbere rero dukomeze umutekano nk'uko yaduhaye akarorero ka hafi y'iki Tanzania. Umuntu wese ni maneko, umuntu wese arakubaza ati kaka, habari gani? Karibu, una zawadi gani? Karibu, unasikia njaa? Hebu maji. Utuntu nk'utwo mugabo nta ntambwe utera ushobora gucakira. Impanuro ya kabiri, Musitanteri yasemereye ati dushire amatara ku mpangu. Na niho babasoma bahora bigenga bazobura aho basaganiriza. Icya gatatu, abantu badandaza batariha itagisi, abo mutegereza kubamenya kugira ngo yihuta mukominike ubujejwe Departement Recette yabahaye nimero ziwe. Igikurikira Administrateur Mukaza yafashe izone ya Rohero ko ariyo igikorwa yise pavage imbere y'impangu kizohera, kandi yatubwiye ko bariko barabikora ariko mubandanye kugira ngo tuzoje tugira evaluation mu minsi mikeya kugira ngo tandukire ahandi. Ikindi twababwiye yuko utaravye neza igisagara ca Bujumbura tuzohora usanga caguzwe n'abanyamahanga bafise amadolari. Rero tubasabye yuko atagurishwa y'urupangu, atagukota inzu izoheza bagakoresha amadolari. Mwumva ni tumaze turakoresha amadolari y'amafaranga y'Uburundi izoca bita agaciro. Reka rero haba kugurisha haba gupanga tuzopangisha mu mafaranga y'Amarundi. Twababwiye yuko hariho abatama bakeneye kuruhuka, ntibakeneye induru. Rero leta page nocturne, haba iz'amakanisa, haba iz'ububare, haba za karaoke, ivyo turabibujije. Ni n'amasaha dutegereza gukoreraho kugira ngo umuntu aronke akanya ko kuruhuka. Nayo amasaha yandi ni kugeza 22 heures, sauf yabisabye uruhusha, na cane cane nka ku kiyaga Tanganyika hariya turashobora kubemerera bagakesha, ariko mu masite residentielle birabujijwe. Hanyuma nk'uko twagenze umutekano, tugiye kubaronsa amakaye de ménage. Ayo makaye rero se yasanzwe si nkamwe yahahora. Muzoza kubona yuko ikaye yo mu Mukaza ataco bisa risana n'iyo mu Ntahangwa canke mu Muhanga. Hari ikindi naco, izo kaye de ménage zizoba zifise amakode azwi na twebwe bene gukora ico gikorwa. Twavuze abana bo mw'ibarabara. Abana bo mw'ibarabara twebwe aha turi ku Mukaza nta bana bava ngaha ngo bagende mu Ntahangwa canke ku Muha, mugabo abava muri ako kubirarira navuze nibo baza ngaha ku Mukaza. Rero barateye ikibazo kinini cane n'umutekano muke
niho rero turiko turabahamiriza yuko abo bana tubegeranye, hariyo ikigo kibajejwe. Hariho ikindi ntibagiranwa, murabona ko cakiza COVID-19 naho haheze amezi 3 hariho ubusa bw'abarwayi bamwe 0 ka mugabo kiri ku muryango. Abazungu basubiye kuyugarana, rero n'abariko barazino nukuraba neza dukurikize za mesure za hygiene zimwe twahabwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Hariho ikintu mwasabye ati ibiyayuramutwe, ati niyo ngwano isigaye yo kwica urwaruka rwacu, nagomba twihe ikiringo ntabanduka, ikiringo c'amezi 3. Uno munsi turi itariki 4 Munyonyo, nibwira ko mu mezi 3 tuzogira evaluation. Hanyuma igikurikira, murazi yuko nk'uko nyakubahwa administrateur yabivuze, isima n'ibinyobwa birateye induru cyane rwose. Isima yavuze ko itukwibega ayidandazwa ko inzoga nazo bajya bafise ajya SSD baciye bugurura n'ububare, kugeza naho umwenegihugu yiyungunganije waronke nako akadandaza atakironka kudandaza, kuko nibo baheza bakabyidandariza hanyuma ukabona naho udandariza. Ivyo rero ivyo biciro, abahari amatelefone naje iwanje wikeneye murayironka, mbona ayo masabye muratubwira udutera akamo aho ivyo bidandarizwa byose biriko biragurishwa igiciro imagine itwo nyene, duheze tubashire ku murongo. Banse kuja kuri uwo murongo nta gisivya umusozi y'administration tuzobugarira kuko amategeko arabitwemerera. Rero twaganiriye turi ku ziko, ngira ntitwashanje na kimwe, mugomba umutekano tuhagararira duteramira igihugu, tuzobikora. Utazobikora naho tuzomwereka ahazoja kubikorera, twebwe ibandaniza akazi kacu, kuko umutekano uhungabanye urahuye kuwusubiza kuwusubiza aho utegereza kuguma. Rero ivyo twabiganiriye nk'abarundi. ubona ko ari umucangero natuvemo aze guca ingero uwamutumye. Muga twebwe wadutumye ni igihugu cy'u Burundi, kikaba gitwarwa nyen'icyubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Natwe tukaba turi ijisho ryiwe, namwe mukaba muri ijisho ryacu n'ugutwi. Rero niwe yaduhaye iki gikorwa, na niwe rero tuzoheza tukaranga konti, kuko turi mu gihugu kirimo amategeko.